umugore rero ni gitangaza reka mbivuge buriya Fani n'umwana mwiza ku bugero sinzi ruteye n'ubwoba bo je ninje ino gukora filime ino muri no hanga Fani bamuvuga konto abantu no kuri mani tubabari no kuri uje wanka umuntu canke umukundira ikiza bamubonyeho Fani umwegereye ugize amahirwe yo kuba impande yiwe ni mama mwiza afise ubwenge yugurutse mu mutwe atahura yumva abantu bose bavuga ngo Fani agira ishari ngo Fani ngo ntiyubaha umugabo wiwe ngo kubera ngo amusumbye amafaranga Fani n'umwana mwiza kugushika ku rwego rwaho ruteye n'ubwoba nimubona amakampani ariko aramwizera nuko bajya bona abanyabwenge bashobora kubona kure bakavuga tujya muntu ni wanyawe ujya mudema arayoboye bro ako kuyobora rero wa mukobwa vrema mu bakobwa se kariya kantu leta yavuze ngo uzofata ariko arakwiragiza video y'ubitera soni yanaka azohanishwa igihaniki yakingiye abantu benshi ya vera nta office gusizinza abandi ko ayo ma video yarahari bagatanga ariko ku ruhande rwa Vera buriya hari ikintu kibabaje kubaka izina diko biragora urabizi birapfuna pe cyane cyane yuri umukobwa vuri muri nama challenge menshi kugira ngo ushike nk'ahantu Alvera amaze gushika bisaba inguvu nyinshi pe ugaca ubona umuntu ibintu yubatse Alvera guhera ryari twese turabizi yaciye mu journaliste yaca mu gukina filme yaca mu kuririmba yararondereye hose kugira ngo abe Alvera wuno munsi ugaca ubona umuntu aciye akorokana inkuru ya 2026 base agaca ashaka gusenya izina yubatse imyaka irenga 5 aho vyo barivyo umuntu wese agira amabanga yiwe abantu abajournaliste bangahe iwacu nabo bagace babifatirana bagace bashaka ngo baronke views urazi burya nka Alvera ahantu ariko uko nameze abakobwa ngahe iwacu nyine ngo basi umutima ukomeye twaramaze kwiyakira nubwo yo kwactinga kuko mengo nacaba ariko indani muri bari kubabara ama video muvuga mufise ntayo mufise nibayitane Alvera imbara bikoza bisabira imbabazi mbega aho ariko man duhere ko abajournaliste bihanyu ntavuze amazina ko barabivuga reka wasiba ama video dushaka ama audio yabo hano akera Alvera wakera atana heba n'ibintu vya cinema bagace bayikoresha gusa kugira ngo bamucafuze sha imana irababona namwe muzopfa kara mu mwifuriza ntahazoja azoguma ari we wanyawe uyu mwana ko ari umukozi w'Imana ndanamukunda je n'amafaranga namwe abahoje bituma mpemukira umuntu uzobimpimurebe ko naje iryo zina Alvera yubatse ari mugoye reka rigaburira abandi bantu ihangane my sister adadiro bari mu kazi kose bubawe arabiye rimwe namwe muje mwitonda basi mu kuvuga ikintu manze mwiyumvire abagabo n'abana beza turana wanashima ubuzima bwacu nibwo buryo butari mu gitsina gabo I swear nakobara buryo ubuzima bw'umukobwa bw'umugore wa pastor kazi wabande buri mu mugabo cyangwa umuhungu abahungu turabakunda respect tutabafise twopfa je umushenje n'umwana w'Imana je mufa kumotera je ndumukinyi wa filme gusa ndumukinyi wa filme je gusa ariko mu buzima busanzwe sikondi sinoryamana n'umugabo w'umugenzi wanje vrema kirazira abanzi boshingire ntahe thank you baby hey babe yes me amor hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Yeah man, my ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Nariko turashima ndiho ni wabikora umunsi ku munsi twenyegeza entertainment for real. Kwamenya ngo no muhungu wanya bayahageze nishwa ndikuriyo Leonce Desano guy Dr. Vlog aka Diko aka The Ambassador. I'm alongside with my young brother itwa Prince Keys, uno mukobwa w'umurundikazi for real yitwa Jojo all the way from Burundi. N'umurundikazi ngo nako ndabivuga nk'umuntu baba bamaze gushika hano bisanzwe ikintu cyitwa fashion Jojo ba waragikemuye kabisa
iki kintu baragikemuye eh wagera mu mutwe ukabona hari mitahe akakubwira ati je simfise aha nambaye ati ni wamanuka hehe n'iki umukobwa bayateguye ndakwinginze nyakubaho tubirekera murakoze ati mu byubahiro byose ndaba ukabandanya uvuga ivyo bintu ndahaguruka nitahira nigendere ego tujubaye uwo muntu wa mbere uzi ko abakobwa bakunda umuntu babwira ati waberewe kwanza ibintu abantu wigeze kubivuga ati nimba ari ikintu gihera umukobwa no kuva muhira yambaye agahura n'umuntu situwe igitsina bakamubwira ati vraiment uraberewe we ntabwo nubwo nabyizera ikibazo uracyari mu rukundo rushushe uracyari mu jeune marié biracyakuryohe nta bindi bintu nta mukobwa mwiza diko wawe hajya umukobwa ubona mwiza umugore ubona renze nujya mugeni wawe ufise mu nzu ariko oya urazi umukobwa mwiza suko ntomubona barahari na benshi ahubwo gusa uwo wowe uri kuravuga mba namubonana agaciro karenze n'ubwiza wategeza kuba asumba ivyo bintu mubane nakubwira ngo mu Burundi buzima ngo ntiwobona wundi mukobwa mwiza naho noba mbeshe kabisa ubwo se umukobwa mwiza ubona utamubona amagaciro yawe ubwo bwiza uvuga n'ubuhe ndiko ndavuga ubwiza bw'umubiri wa muntu rabatuna mu Imana yaramusize kwere nka kuno kwa George ndakwisavye je shaka ubwiza buri ko n'agaciro ako kagaciro muri bugasimbe nivyo bindi vyihoze ako gaciro rero kubera nkanje utakanyeretse atana kuzonyereka umva arahiye urumva mvuze ngo uri mwiza no bamfatiye ku muntu nabonye w'inyuma kwere urakoze nivyo nako karamazi wari umeze neza ariko meze neza ndashima Imana n'abantu bake twayirukanira umusore wararongoye usigaye werura usigaye uzivyera ariko Imana ikabari nko abantu bariko badukurikira kugeza muri uno mwanya maze kwerurira hehe kwe wavuye muhira weruye wavuye mukozi bishitani aho yaye utandukanye igikorwa cejejwe cerana casengewe kirimo umuhezagiro w'abakozi b'Imana ijuru n'abavyeyi bakaba babizi na vya bikorwa abantu bibeta ugaca bikora wambaye iki wambaye uba wambaye ubwiza bw'Imana wambaye ubusa oya uba wambaye ubwiza bw'Imana kuko namwe muyera n'abamarayika baba bamanutse kwa diko ongereza shawe sigara umupagani w'abana ahubwo wewe numva gusa felicitation kugira ubukwe ni vyiza kandi gukura ubura umugabo ubu ndafite ikintu no guhanuza ntari kuguhanuza mbere ndetse n'icizere no guha ntari kuguha kare congratulations bro thank you ka bro uragaku aka bro kabageje we bivanye n'uko avuze ni fresh ariko ari uwo kavuga kabisa sindagakunde aho rero afana sabana babyo ari uwo kavuga gacavuga ati uri njyajya oya nyene hari umuntu yo kavuga oya hari n'undi muntu kera hari umuntu kwigeze kwagara ngo umukobwa wangu kwita ngo bro ngo hari ayandi marimita bari karaca umva nko mwakarora ugasanga nka prince yasi migambi yo kukuresha wese ko muvango ni brother azoresha mushikiwe ugiye kunyutsa umugabo mwe yavuze ngo jinda nkabaje kuvuga ngo bambwira ngo daddy oya ngo daddy ngo bashaka sinzo basabe ngo abasabe iki yo mana ariko daddy urashobora no kumukoringa daddy hari n'abadamu bita abagabo babo ba daddy anandi hano ngo za daddy zivugirwa cyane ba daddy rero bari mu kazi kose bubawe bari mu kazi cyane ko nabo twari dukumburanye abakunzi ba Diko Entertainment bari gukumba hari ubundi buryo baramutse bamwe burenze buno twinjiyemo abakunzi ba Diko ndabaramukije ndanabutsa ko materizanyo narazibonye nukuri bafana beza bimwasizwe n'Imana ndabakunda cyane ikibazo ngira mvugisha ukuri gusa ariko ndabakunda pe warabonye urabakunda nivyo ganda guciremwe utari bwaheze mengo wagira ubahe n'akabizu sinzi arabiye baranditse ko matera mwe numva n'ubwoba navuga ati noneho duhuye bazanye voilà benshi bakunze iganiro kwakoranye mugabo n'abandi bavuga ati uno mugore cyangwa uno mukobwa hagari imbere y'abantu agafata abantu bamwe akavuga ngo ni bibwa ngo nimbwa ati uno mukobwa yarerewe arafise indero y'ikirundi kwe narazibonye mugaje ndi bukangere wari kurabivugamo nubwo ntoshigikira wita abantu imbwa
ariko ariko uravuga ba bantu bibipfu nimba ndavyibuka ndababwira ndabatera inkuru buriya jewe funa ndabakunda pe n'abana beza ariko rimwe rimwe namwe muje mwitonda basi mu kuvuga ikintu manze mwiyumvire mwumvirize neza uburyo umuntu aba yavuze ntimukamurengerezeko gusa ndabakunda umwaka mushasha mwiza wa 2026 uraca ubipfuriza kubera ko n'umundi ntimwari bwahora hano hantu ngo muyage ni ryari ubu babona menga n'abana babi abafana ni nk'igihe uvuze nk'ikintu ntibagutahure oya ahubwo nugiye baba bafashe ibintu kutariko ariko nabwo ndabafata nk'abana babi ahubwo no kubana abandi bushobore kubaronka ngo ndababwiza ukuri cyane basobanura uburyo nashaka kuvugamo ikintu sindi bubaronga sindi gusigure muri comment ngo bikunde nyine nkumva umengo no bimwinjiza bamwe si uko nashaka kuvuga ngo nashaka kuvuga uko kandi bitaza gukunda ariko uremeza yuko umugabo amafuti yose yokora aco kwita umugabo mbwa nagari bose ariko nimba bibiri yivyemeza ko hari ibibwa jendi ndo kubihakana diko ibibwa vy'ibigabo sibe batanu deve sisi nukuri mfise amavuta ndikundero na Bibiliya urayisoma ndayifise none abantu bibiri yivuga ngo imbwa ni hege abagabo n'abana beza turana wanashima ubuzima bwacu nibwo buryoha butari mu gitsina gabo I swear nakubara buryoha ubuzima bw'umukobwa bw'umugore wa pastor kazi wabande buri mu mugabo cyangwa umuhungu abahungu turabakunda tutabafise twopfa aho ndakumva urumva ariko ntagara abagabo bose n'abana beza diko nimba ushobora kumva ngo nakayatowe ikiziga hariya bajya babikoze ujya bikoze n'umuntu mbo aba yashizemo umutima wa kinyamaswa kijya n'ikibwa vraiment kirenze n'ikibwa kijya n'ikinyamaswa hari abagabo bakora ibirenze ibi bintu kuri mumbabarire ariko abo bantu jo umve jo kumvikane kino kintu abo bantu uvuze bari mu mihingo yose sino mu bagabo gusa no mu bagore twabatorayo jere nivugiye mu bagabo ngo naraza kuvuga ku ruhande rw'abagore wewe wavuze ku bagabo je nivugiye ku bagabo zo twaherukana mu bihe abatakuzi uri umukinnyi wa film of course ariko ubu ngo mwarabaye n'aba influencer nubwo ntaramenye ibyo benshi be influencinga ariko nimba umuntu ashobora kuba afise ibikorwa bizima akora abantu bakabyigira kuwa bari mu influencer ako kantu gusa rimwe kantera amakenga niba abantu usanga no munsi n'umuntu afise imbuga yazikorera ko ibiki nibi ukazomva ngo no mu influencer uyo no nibiragutangaza ugasanga umuntu yifitiye Facebook page ashirako n'ibishiti n'iki n'ikara video abantu bashiraka kiuta kuduga agacirwa ngo no mu influencer ubu nawo ubona nko mu influencer ko yigishije iki none diko ayi wacu mu Burundi urasa twara ubuzima bwe kwa bushaka turi muri demokrasi niyiti ibyo ashaka ranke ariko naguriwe ntabwo abariwe ntakabariwe we tugushire muhe mukuru umukinyi wa filme gusa kubona influencer tugareke wowe nta nimboga abantu abanako wowe nta nimboga nkunda kukubona ko nguri kora je umusanze n'umwana w'Imana je mufa kumotera je ndi umukinyi wa filme gusa ndi umukinyi wa filme je gusa muragowe kandi diko je ndakwisabye je ndi umukinyi wa filme murabe filme nziza yitwa Amaso yanje for real filme nziza irikiraceka kuri Fanny Lavine official yayirimo netwa Jojo ndi umugenzi wa Fanny Lavine akora amabara ariko mu buzima busanzwe sikondi sinoryamana n'umugabo w'umugenzi wanje vraiment kirazira abanzi boshingire ntahe thank you baby thank you Cyari umugabo namugombera kwe ni wojyamana n'umugabo w'umugenzi wabakuzi barakuzi kabisa nk'ubu usanga hari ukuzi n'abahubwa nakwikeka ati yewe gaye tijojo reka unamuteze umugabo wawe wowe usanga yanamugutwa umugenzi wanje anzi vyanye twabaye abagira pa n'abandi biyitiriye yo bihamye ibyo bintu ko ntobikora kubera jewe nakubwiye sinkunda abagabo bameze bibibwa wowe use fiance wawe araje ara ku presence nk'umugenzi wanje umugenzi wiwe ukacamana uhindukira ugaco za contract bubaye cyo ariko hagati y'uwo mugore yexpose umugabo wiwe n'umugabo yageze kuri ivyo bintu bikamunanira kwihanganira nyirabayazana ninde n'uwo mugabo oya n'uwo mugore kubera iki wowe ufise ikintu c'agaciro urazi yuko ciro kigwa upfuye ahantu ucanze uce expose andanje mu gihe kigize ikibazo numva ko babigizemo uruhara kubera ko abo bagabo uwo mugabo wiwe atomunyegeza umva sheri muri ubuzima tubamo bw'urukundo
turemere kugira famille turemere kugira umugenzi kuko wewe uri umugabo wanje ndakwemera kandi ndagukunda ariko hari cy'umugenzi yonkora utonkorera cyane cyane w'umukobwa urazi rero ko umugore agiye kuvyara atinjira n'umugabo we muri maternité biravana niki hariho amakouple ashobora kwinjirana ahubwo akanabyara amuseguye muri leta nubwo hano muri Afrika bitagwiriye je ndiko ndivuga nga mu Burundi uri kuvuga mu Burundi ntabwo ntabwo bikunda ngo yo gushinga n'amenyo mujanye urumva ntibishoboka nukuvuga hariho umugenzi ubukene wa wundi usohotse maternité yakira ya ndobo abamama bo bakibavyumva hari ahantu umugenzi akubera umugabo atokubera muri ubuzima rero bw'urukundo turakeneye za nshuti zacu ya famille yacu ko bihoraho rero kuza kampresenta ati uyu ni mombebe nibisigura ko baguhaye ngo nguhaye pass abagabo mwabaye mute bro ariko nubu ndakumva gusa sindatahura impamvu uje gupresenta uwo muntu kubera ko utoyereka basi murahuye mu nzira egura mwene ni mombebe bisanga umugabo ugasanga habagoma haba no to event canke ibintu bituma abo bantu usanga begeranye ariko diko uravuga ko umugabo draga umugenzi wawe aho rari hanze hakora amabara kuko umugabo wanyawe n'ubundi yiyubasha yona atinya ati ujya mukobwa nkamudraga hava bibwira shehe shwane arawe bazene bakuzana abagenzi uja kudraga tuzokuvuma umwana w'imuhira Wejije nivyo bashikira kwa ku maso yanje nimwe mu film ari hanze film wagiriyemwe ibihe byiza wahuye na Fanny Lavine gute kuko nabona menga je ntimushikirana gose tukuzi cyane uri kumwe na Nera gose ku ruhande ego ni Nera gose gusumba nabandi tuza tubona projet na Fanny biriko yanavuga ko no mu buzima busanzwe musigaye muri inshuti gose je mugore rero ni gitangaza reka mbivuge buriya Fanny n'umwana mwiza ku bugero sinzi ruteye n'ubwoba oya bo je ninje ino gukora filme ino muri no sanga Fanny bamuvuga konto ego urabizi mbere yuko agira mariage hari amacumu menshi n'imiyaga kabisa ni gihugu ariko rero abantu no kuri mani tubabarire no kuri uje wanka umuntu canke umukundira ikiza bamubonyeho nukite ngo diko yambwiye uko ngo nakabamuvuga uko Fanny umwegereye ugize amahirwe yo kuba impande yiwe ni umama mwiza afise ubwenge yugurutse mu mutwe atahura yumva abantu bose bavuga ngo Fanny agira ishari ngo Fanny ameze uku ngo niyo duza umukobwa ivyo biravuga ngo Fanny we ngo nta muntu yofa kuduza ngo amwegereye ngo ahubwo ngo abashaka ngo duza ntibaduga rero nikosa rega n'umuntu rega adafite impano yo kuduga diko hari umuntu afite inyenyeri itaka ariko ukaba wabigize iyo nyenyeri ukayishira muri projet yaba yagerageje ibisigaye imenye urumva rero Fanny ukuntu twahuye nari ndamunzi kwanza uraza ujya n'icamamare mu nyuma ntabwo ndamuzi cyane nari nzi cyane Norask twarakoranye film manga twarakoranye The Craziness ego Norask muri ayo maprojet yarahari nari muzi rero kurenza Fanny aho bari batarabana mu nyuma barabana rero bica ndamenya nyine Fanny uko rero baramumagaye yenda bagire muri projet gusa twa dusanzwe duhurira nko mu malancement ahantu mu kamanza runaka nyembura nta umugore nyine atakina twaye rero maze kumwegera neza iyo nari naratevye ni umwana mwiza cyane ubu mubanye neza tubanye neza gusa uvuze naho ngo nari negeranye na Nera cyane rero ujya ntago ari umugenzi gusa ubwo ni nk'umuvandimwe kandi cyane bivuze muri kahise nkuko menga ntimucegeranye mugabe mvugo nakoresheje wo ntahura kubera ko no munsi uri kurabonekana cyane uri ku ruhande rwa Fanny gusumba kuba kuri rwa ruhande rw'umuntu kwakomenya umwanya munini muri no kubera gusa kwako no ufite ibikorwa byinshi kubera nk'ubu nka Nera shooting twadufitanye twarayirangije mba ndi muri biriya ku buryo kuronka umwanya nyine wo guciringa nk'aba friends biba bigoranye ariko ni umuntu wanje arabiza ahora ku mutima nta nundi mugore yoza mu buzima bwanje bamusimbura wow ni bihe bintu bibiri ndazi n'ibyinshi nko bivuze wabonye kuri Fanny abantu bashobora kuba batazi ariko nko mu gihe bo bimenya neza begeranye nkuko mwegeranye byo batangaza abantu benshi bakunda kuvuga ngo Fanny ntago yo kwereka uburyo ushobora kuronka amafaranga kubera n'umunyeshari ariko baramubeshera nimba ari umuntu abashishikajwe n'iterambere ryawe akanya muri kumwe ni Fanny
bo sinzi nimba yabikorera jewe sinzi n'abandi ariko bigenda ariko niba nakubwira ati burya wo bigenza uko ukagenza uko ibintu vyogenda neza ukwitwara uko vyo basawa ya ikindi kintu ca kabiri abantu benshi bakunda kuvuga ngo Fani ngo ntiyubaha umugabo wiwe ngo kubera ngo amusumbye amafaranga ngo n'umustari kumurusha amubwa ivyo mutazi ibintu vyagiye bigaruka baca imamanda bone batabari ivyo bavuga ukabona ku mbuga ngo iki niki nimba ari urugo ruryoshe kuraba ni urugo kwa Solution Family I see ruraryoshe nabwo ibintu by'urugo ndabizi narabiciyemo kandi imyaka 10 gutyo kandi we ntawo gufekinga buryo userutse mu rugo rw'umuntu urabona ati hano hantu bigenda neza niko je no mo please umbeshe mba nabibonye abantu tujya kumwe mu rugo kuma wo please nini ubabesha baba gufasha niba faking bajya ntibabeshwa abantu tujya mu rukundo barabizi je nushobora kumbesha rimwe kabiri ariko vraiment nimba umuryango wishimye nibajya abantu vraiment bubawe Fari n'umwana mwiza kugushika ku rwego rwaho ruteye n'ubwoba nimubona amakampani ariko aramwizera nuko bajya bo n'abanyabwenge bashobora kubona kure bakavuga tujya muntu ni wanyawe binasigura yamvuga iri hanze ivuga ngo abakobwa muri sinema y'u Burundi bamwe mwo kwigira kuri Fani haraho mwogera ujya mudema arayoboye bro ako kuyobora rero wa mukobwa vreba mu bakobwa simvuze mu bagoko bagabo ntago mbegera cyane mu bakobwa Fani arayoboye bikunze ko base nko bakavuga ati nzanza rategura amanama abakobwa baze twigiterambere mu bigenza uku nanje naciye aha tukamuyoboka twogera kure wallahi Fani azi ubwenge ku bintu bijanye n'ibi bintu bya industry turimo araturenze ikibazo rero ngo murapingana burya abantu mu industry sico abakobwa babapingana bati ni jewe nakarumva nakararenze umva kwegera umuntu nkoro uvuye ngo ugira uje nibaze kuri no muri bake bemanze ibintu nk'ivyo je sinanavyemeje sinanabihaririye ariko ushobora kuba muri bake bemanze mugenzi wabo kumakarite bamubonanye ndakubwire diko nimba rero ubwo basi ikintu kitwishe twebwe ino iwacu usakana ko kwiyemera akantu kubugare wasohora filime mukumva ngo wabaye icamamare warenze uracakeneye kwiga ye wicaranye nabaje abantu bamaze gushika hejuru bafise ubwenge niho ubona neza katanu urashika sivyo kuba batomwita bavyobaho kuba batomwita ntibemere n'ubundi abayobora Ego nukuri Fani azi ubwenge pe ibintu bijanye na industry arabafise so kubesha je ntago ndo muri Twafa sivyo nagiye gusa dukorana projet ariko uburyo namubonye n'abantu bose twagiye turakorana nabonye ari ibintu byinshi cyane basumbije wow bisigura ngo nimba hari umuntu abagukuriye je nico kintu ntoyemo ubukwiye kumwigira kugira nawe uteri na ugaca bugufu nuko umva nawe no musari ibintu wagiye urahuye nibaze yuko bishobora kugira ico bigufashije ubugomba guca bugufu kemera ukavuga ati nakari kinasumbije ahubwo mwinginge ambwire bikogwa gute ncehe kugira shike nawe nkajya yashitse aba bantu bacicara ugasanga ahubwo bateramiye nko kuri bagenza bo canke hari utuntu kudukokora canke hari amajambo hanze anabasambura sinzi ko abanye nkino nkuru iri hanze namye nibaza ati nk'ubu nk'umuntu yitwa Alvera Muhimbare abamerewe gutera ikarabona ry'amajambo ku mbuga usangwa ko katariyo kuko jewe umve jojo kano kantu je nk'umuntu nagiriwe ubuntu nkaca ku ntebe y'ishure mbere nkaniga umwuga wo kumenyesha amakuru inkuru nemera ko ariyo mu gihe abantu batanze proof mu gihe batanze amafact mu gihe hari amasuru serekana ivyo bintu canke ivyo bavuga tukabona yuko bihari niyo mpamvu kugera nk'ubu jewe ibintu biriko bavuga kuri Alvera mba nkibifata nk'urusako kuko sinzi ko je nemara imisano mu vyondo Samuel nta namakuru ahagije nari mfise sinzi ko nk'ama video maze imisi numva bivyatengo vyawakera n'ibiki n'imike yoba hari urayifise Jen ya Alvera na office gusizinza abandi zimwe twagiye tuzibona oya we nukuri kwimaneka jewe nukuri nyene ndi n'umukozi w'Imana ntabashaka no kubibona aya ma video arasohoka kwe kariya kantu leta yavuze ngo uzofata ariko arakwiragiza video y'ubitera soni yanaka azohanishwa igihaniki yarakingiye abantu benshi atuzigana inota azofunga yarakingiye abantu benshi ariko ayo ma video yarahari bagatanga ariko ku ruhande rwa Alvera buriya hari ikintu kibabaje kubaka izina diko biragora urabizi birapfuna pe cyane cyane yuri umukobwa avuri muri n'ama challenge menshi kugira ngo ushike nk'ahantu Alvera amaze gushika bisaba inguvu nyinshi pe
ugaca ubona umuntu ibintu yubatse Alvera guhera ryari twese turabizi yaciye mu journaliste yaca mu gukina filme yaca mu kuririmba yararondereye hose kugira ngo abe Alvera wuno munsi ugaca ubona umuntu aciye akorokana inkuru ya 2026 base agaca ashaka gusenya izina yubatse imyaka irenga 5 man uwo muntu vraiment ari inkozi y'ikibi uwo muntu kwava tumukarasa mu nkozi z'ikibi nukuri bari inkozi y'ikibi kuko naho bijya bintu ntago tuzi karivyo naho vyo barivyo umuntu wese agira amabanga yiwe nta muntu numwe abura ibanga rigihanze wose ryo gusambura ego abantu abajournaliste bangaye iwacu nabo bagace babifatirana bagace bashaka ngo baronke views ugasanga ariko barisamburira umuntu n'umwana w'igihugu cyambere abarimba abantu benshi turamukunda n'abandi benshi baramukunda nabo hanze y'igihugu ugasanga ufashe impano nk'ijya n'umwana wiwanye cyambere n'umunyagihugu wiwanye n'umwana gihugu n'umurundi umujournaliste yagakwiye kumuduza yagakwiye kumushigikira no kumuvugira kugira ngo amakunga abone neza ko bijye biniko biravugwa atari ivyo kumukingira naho vyo bari ivyo mara umwana wo munzu ramuhishira ntabwo cyo hajya ngo mwandarike ariko akantu k'abajournaliste nta nico vyari bitwaye kubivuga ahubwo ahantu habera ikibazo je mbona ni gihe ubu uri kurabivuga ukabikwiragiza ukanavyemanga atari ivyo kano kantu bigora kumva basari vyanyavyo nubwo atari vyiza kwararazanya ndabivuge nkuko umujournaliste mbona nta caha nta nikosa yawe ifisemo muga kubivuga atari ivyo nurusaku uri kurakwiragiza man urazi burya nka Alvera ahantu ari kunakomeye uko ntameze nuko nyene twagize imana abakubwa ngo iwacu nyine ngo wasi umutima ukomeye twaramaze kwiyakira oya nka Alvera nibaza ko amaze Alvera nibaza ko bino bintu entertainment aramaze kuyimenya buno bukina rabu ushobora guhura na Alvera uganasanga bwo numunsi akubwiye ati Dieu merci bariko barakwira bariko bibabiri inyuma indani wanyawe ntiworeka kuba baramane ko bakuvuga ibintu bitari ivyo urazi ko mbana we ko barakubeshera ngo wasa muga uri umwana urazi kugira ngo muga umwana w'umukobwa kabisa umukobwa wiyubashe ukirinda ibishuko ibi nabiri ukirinda pe ukagerageza kwitwara ukusha nyine neza kugira ngo urabe ko weshimisha abantu gose nga kunshura nyuma ko gukora ibintu nk'ibyo ariko baramukorera nubwo yo kwactinga kukumengo na cyaba ariko indani muri wabari kubabara nuko abajournaliste muri ko murakora ivyo Imana irababona nta cyemezo mufise ama video muvuga mufise ntayo mufise nabonye bariko baranabipfindanira ko sinzobona abonye yabishize ko nimba ari miliyoni 40 kugira ngo iyo video itangwe yemera yiri none nibayizane Alvera imbara bikoza bisabira imbabazi mbega aho ariko diko ariko man duhere ko abajournaliste bihanyu ntavuze amazina ko barabivuga tureke wasiba ama video dushira ama audio yabo hano ariko aba bantu tubashire muri wa mugwi w'abaki reka tubite nimba ari wo kuri YouTube umu content creator nimba ari wo ku mbuga za Facebook tumwite uwo muntu nyene afise page tureke kubita aba journaliste tube turaretse kubita mugabo abantu bari muri umwuga utwo kwitangwa na aba journaliste nkuko nabivuze uri byemejwe ngo ariko arasambana ngo ndabumvisha amajwi ngo muzogeza ryari vraiment kurira ku muntu muri ko murasenya ngo bagiye ku madirisha ngo bazana video mbega iyo hotel yoyo iri VIP birumba bavuga yashikiyemo ivyamamare woja kwidirisha gufata audio bariko baratinga tu urayibona ya kera Alvera wa kera atanahe n'ibintu vya cinema bagace bayikoresha gusa kugira ngo bamucafuze sha Imana irababona namwe muzopfa kara mu mwifuriza ntahazoja azoguma ari we wanyawe uyu mwana ko ari umukozi w'Imana ndanamukunda ndamwikundira nuko Alvera n'umwana mwiza kandi murankubwira nukuri abantu benshi muzozira ibintu mutazi buriya umuntu mumenya ko ari umwana mwiza umwegereye mukayaga n'umenya umuntu murajyaje mugafata umuntu mubonye hajya ntawe muzi ntimuzi ubuzima bwiwe bwite ugaca gusa mushaka mu musambure akize mvuga ngo rukana bumenyije mbona zizosaza abantu mu misiza ahubwo turagora urazi kuvyuka muhira ukagenda ngugiye gukora content ukeneye views gusa canke izo zindi nyungu uzi kuri kurabesha kwe ese mu mutima wawe haracari y'ubuntu ubuntu mubukuye ibunye urebera ko Imana aho ibirikana kora abarundi ari bansumirinda gusa bahemuke bafungure bahemuke babeho amuga pay attention nimba ajya miliyoni bamwe mwe numva bavuga ngo babahaye barayabahaye shaje nabaguhaye miliyoni 10 ukabati genda uvuge ko nakufisa genda ukabiririmba havuyemo jewe bizohera je ntavyo nogira je n'amafaranga namwe abahoje bituma mpemukira umuntu uzompimurebe
ese izi AI numva bavuga ni batume bifashisha AI bazana mapiri nizibikora jezi Alvera turamukunda kandi abafana bazohora ari abafana biwe urumva twe turamenyera ibintu by'izindi industry zacu kuntu natwe batuvuga bitandukanye ariko ibyo muvuga byose ntago kuba ari ukuri umukunda azohora amukunda kandi aho Imana amugeneye gushika azohashika uvuga wareka namba naho babivuga ari ibyo mugerageze mwigengo buntu bino bintu nimba bifise aho bibere mwibanga bireke kuja habona ngo bitsitaza abantu oya none akaduka bagatangaje akana ko mukumve reka tubireke ndakwinge oya kavuga akantu bagatangaje no kumva ngo urumva ngo agiye ku kibuga cy'indege ngacasiga umuhungu mu nzu ngo ariko aramupangira ibintu urumva ngo amangagaruka ngo bace baja muri jigijigi eske ayo mahodi yafashe umuntu akora ku hoteli ago nyene mugasha urazi ko Jojo abantu basigafisa n'amakamera twe tutamenya urabona iyo sene menga ni kamera yamugiye ko ahantu hose ego kiba c'indege aragarutse umuntu bamubonye bahise bamufata ariko naje iryo zina Ruvera yubatse ari mugoye reka rigaburira abandi bantu ihangane my sister reka bagire ne bagire gute ribafungurira izina yubatse reka rifungurira abandi bantu rimugoye nyine izina yubatse rimugoye man ujya mukobwa araciye muri haso warabibonye yarahasora inzara yarahasora inze vya dada aha burageze ahantu izina ryawe nawe sheri Emera rigaburira abandi bantu nuvyitera nagaburira imbuga avuga ati haleluya nimba ari umugambi w'Imana gaburira amayibo ishaka ryayo yo ndago ni hatari sana nako nabaretse no mbuga zizosaza abantu ariko nibaza yuko imbuga ni sawa ariko Jojo nimba dukora ibiganiro tuze duhiga ngo nimba nk'ubu urabona ngo wafashe umwanya munini kugira uze hano hantu ese ibyo twavuze ikiganiro ko kigire gihere hoba harakana umuntu basaba yasigaranye kazomufasha nk'impanuro je nk'ubu numvise wavuze byinshi umuntu yokwigira ko ndabesha basi wamutwengeje araryoherwa niyo ni entertainment haleluya yumva ari abantu twohereza imbere ko ino nkuru dusha tunayiheba yo nkuru Alvera tuyireke tubandanye ndishadika kwigarukira mu mafilm ubone ko Alvera yaranayahevye wewe ukiyakomeje kwigeze gukora ikiganiro navuga ati ese abantu bazobona filme yawe ryari nuna mwaka kwera urahera mwaka ntuhe ko mbona wakuye amavuta adasanzwe mu bikorwa umaze imisi uri kurakora mu maso yanje ni fresh jewe ndiko ndakwisabe namwe nakuye amavuta ahubwo yamanye ahubwo nari nkeneye umuntu apushe agufashe nimemera ko umuntu ashobora gufasha kwatsa inyenyeri birashoboka ariko rero ntago mvuga byinshi gusa filime yanje muzoyibona tuzoyibona ahubwo umubaza filime aho kumbaza ibintu bya mariage oya mariage je ibiki kumbaza ibintu bya filime je nzokora filime aruko aruko ukoze mariage oya cyo zimpamvu abantu nahakwepye gose mbona menga siyo migambo ufise kabisa ibintu bya mariage nje fisa abana nk'ubu birashika kwiyumvira ko kongera ukagerageza abana batatu ufise abahungu babiri n'umukobwa umwe Imana yamezagije bana beza cyane ndafise impamvu zo gutuma nkora ndafise uwo nkorera ndafise ico nirukira ndafise impamvu zituma nyene nemera haso zose no cama rero filime yo iraza vuba ariko ibyo kuvyaro bireke ariko we muzi ko muzayireba nukuri ntimuzatume nk'ubitaswa bafana banje beze ndabakunda bona ko nadiko yakoze buko mukamushigikira ati ko ntiwatumiye abafana we bazogushigikira ku batumiye abafana oya abafana ntibari benshi kabisa n'abakinyi ba filime se natumiye bose we naragutumiye ntiwazi wanumiye kuri WhatsApp je bujya gutumira kuri WhatsApp je mbashe kumenya invitation ifunze neza uko nanje amafaranga nzoshira mu nzu yafunga neza kuri WhatsApp ariko ndabikwifurije narabikwatuye kuno kandi Jojo urazi yuko nubwo waguye kera warukijijwe ivyakanwa kacu katura tubaje ko turarema twature mariage ya uno mwaka n'itsena rya Yesu urabitaramuje what na mariage ushaka mariage nande nta n'umusheri mfite I'm single umwaka uracari mu ntango uriko musubira umpende murana mungu mukozi kwa kane cyo tugira mariage muri umwaka nyene ni sawa kubera kutumva ko nakiro iganiro cohera waronse umusheri je umusheri nzomuronka ivyo byo ndabizi kuko ariko chawo nzofata igihe cyo kwiga diko sinzosubira guhubuka kiragerega wari umwana ntiwanahubutse ahubwo warahubukishije tubivuga urugo ni ikintu cyo kwitondera ubu naso dutetaye twishinora bangaraba nkavuga kanzogihanganira kanzogashobora twinshi karatwo nta gutubonera rumwe ikibi cyanyu abahungu barazi kwinyegeza nico nage nkubwire mwana mama ati uko umuntu ari munini ubwo ntiwonyega ko kanyibeshako no kwibeshaka ariko byo ntaco basi nagerageje bikanga nagerageje sinirye umuhari ngo narihuse ngo nagize ibi
Diko wararongoye. Ibyo bintu byo kurongora abana ni juzana jewe. Wararongoye Diko. N'ibyo bintu gwera iki bagome Wararongoye. Nagira urabizi. Urishima. Gose. Ziracyari zazindi. Iki? Views. Zariyongere. Are sure. Reka mabwire abantu benshi b'abasitari yo barongoye usanga ibikorwa byo bice bija hasi views zikagabanuka. Turabinginze bafana beza kuba ku rugo n'igikorwa ciza kandi igihe zagirwa n'Imana. Kuko Imana ihezagira babiri. Umuntu niba akoze ubukwe bandanye umushigikira ahubwo gusumba uko wahora. Ibyo kuvuga ngo nakango nitukimushigikira hari abademo besha bavuga ati nko abademo bwavuga ati Diko ndazi. Jo wakoze kuza ndagushimira cyane. Okay murakoze ndabakumbuye nanje. Ibyo byonyene. Ugira akajambo usigiye abantu ubona ko bakunze kino kiganiro bagikunze kitaranahera nabibonye wabasezeraniye filime igiye kuza ibikorwa birahari muri True Office uko gakorewe n'ubu biracari bagende babirabe ariko ugira kandi kajambo kumbe tutigeze tuvuga canke twavuze wumva babwira ukundi kuntu ubasigira duca tuzinga intebe tuguhereke. Guys bakunzi ba Diko bafana biza ba Diko ndabakunda cyane sijya mbere nje ngaha gukora ikiganiro sinijya kabiri ndakeka ribaye nka 4-5 hama nabivuze ubwa mbere nasabye imbabazi ku bantu bose nakoze ikiganiro kikabatsitaza gusa mwabifatiye ibintu hejuru ku kintu ntari shatse kuvuga mwabitahuye nabi hama ikindi rero ndabinginze n'ukuri mukomeze mu nkunde munshigikire aba mama nibagiye Jojo tumukunde abakobwa muri Saudiya ndabakunda n'umutima wanje wose ubandanye mugumana Diko cyane ni cyahantu aya nago ndibubivuga nzobivuga ubutaha urabiretse bakobwa beza Imana bahumugisha biraryoshe niteka kurya amafaranga igihumba avuye mu nguvu zawe ibyo bavuga byose uko babahemukira kose Imana ikumwe namwe kandi bizoshoboka hama ikindi rero turi muri 2026 murabe filime zacu zabizo ndiko ndakorera handi ndiko ndakora kwa Beri ndakuze kwa Honora Mutoni filime nziza cyane yimirije gusohoka ndi muri amaso yanje handi zindi nyinshi nibuka niyo muri kwa Koko Empire nanyene yimirije gusohoka izo zose ni filime ugiye kuraba ziko dusohokera rimwe muri 2026 turabinginze mu dushigikire tureke gutamba twirorera kandi mwaba mwabikoze hama ndabakunda cyane je ndi umumama afise abana batatu abakungu 2 n'umukobwa umwe nago ndi umukobwa ariko ndi single. Thank you baby. Diko Entertainment.